murakoze bubahwa abamenyesha makuru. Nivyo no munsi guhera mu gatondo twazindukiye ngaha turi kumwe n'abatwara imigambi ishigikirwa n'Ibanki y'Iterambere ya Afrika, turi kumwe n'abanyakubahwa bashikiranganje aho iyo migambi ikoregwa, na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere akaba yaje muri ivyo bikorwa kuraba ndetse no kurongora ivyo bikorwa uko biriko biragenda. Twabonye rero twagiye turaba umugambi umwe wose uko Ibanki y'Iterambere ya Afrika isanzwe ishigikira imigambi ishika 19 yose twagiye turayiraba umwe kuri umwe, turaba aho bigeze, turaba ibibazo vyoba bihari ndetse n'inyishu tweza tugatanga. Twabonye rero yuko muri rusangi imigambi ishigikirwa n'Ibanki nkuru n'Ibanki y'Iterambere ya Afrika imeze neza, biriko bigenda neza muri rusangi, kuko turabona yuko ibikorwa biriko birashikwako ku bice bishika 71% n'amahera nayo nyene tumaze gukoresha ari ku rugero rwiza ruboneka ibice 32%. Hariho rero amaproje twabonye afise ibibazo, na cane nk'amaproje akoregwa hariya mu Kirundo, amaproje ya Patalebe n'amaproje ya Padekaye, hamwe n'iproje ijejwe ivy'amazi Paserec. Nizo twabonye yuko twace dufata ingingo yuko tuzoca tugira umwiherero ibibazo vyose bihari mugahera mu kwa gatanu vyaheze. Navyo bibazo vyinshi ni bikorwa biba vyatanzwe mu ishirahamwe mu Ibanki ijejwe Iterambere ya Afrika, ugasanga birateba gutangirwa uruhusha cyangwa ugasanga n'abakozi bo muri ayo maproje ivyo bikorwa babikoze muga ntibabikora neza. Ivyo vyose rero twaciye tubona yuko yaba abakozi bajejwe ayo maproje canke n'abakozi bari ku rwego rw'Ibanki y'Iterambere ya Afrika bazohora bakorera hamwe, bakaja mu manama bari hamwe, bakareka kuza novuga barahanahana ku nyandiko gusa. Bizoheza rero bifashe, twabonye ko bizotuma umusaruro uca uboneka, ndetse n'amaproje akaca agira ashikwako ivyo yari yarategekanije bigashikwako atawanja wangu. Twashimye cyane uko Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ifasha igihugu, kandi n'ukuntu dukorana kiretse utwo tubazo duto natwo bavuga mu Kirundi ati nta nyambo ibura gahonzi, tuzoca twicarira kugira bishobore kuva mu nzira. Ni igikorwa rero twatanguye hakiri kare, ndetse tuzobandanya n'indi migambi ishigikirwa n'Ibanki y'isi yose ndetse n'ikigega mpuzamakungu FIDA, tukazoheza tubandanya kugira turabe yuko amahera aba yahawe igihugu kugira yafashe mu bikorwa by'iterambere, na cane gushira mu ngiro yambona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, koko bibe umugenzo kandi bibe bishigwe mu ngiro atawandya wangura, kugira amahera yose ashobora kuba yaje dushobore kuyakoresha neza ku neza y'abene gihugu.